Hallelujah. Ay. Yes, agira neza. Amasaha nupfukamye niyo byigira pfukama amasaha napfukamye uwundi mu. Nugu travaanye no gakora nawe. Yes, ashimwe cyane. Ari umukozi w'Imana umwe yigeze umukozi w'Imana amwita Munongo Stefano. Iwe yigeze kuvuga ngo urugo nta bintu byo gushira hasi. Ni ku mutwe, ku bitugu, byanse ugashiraha, byanse ugashira mu mugongo, byanse mu mugongo asubiza ku mutwe, maka tugeze mu ijuru. Nta burofu. Ayego Yesu ni mwiza. Ariko urugo ruraryoshe. Ibigeragezo n'ivyobura. Yesu ashimwe. Ariko nyine no kubitsinda. Ko nimba wohora unigana n'igicaniro kimwe, iyo wubatse uco nigana n'ibicaniro bibiri. Tangwa gukubita n'ibicaniro by'iwanyu n'ivy'iwabo. Ariko Desire afise ukwizera. Kwizera cyane. Imana izogenda imugirira neza. Genda imukomeza. Umva two kwinjira mu ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi turiko turasambura imivumo iri nyuma y'ubuzima bwacu. Hari imivumo myinshi twasambuye n'uyu munsi ndiyumvira ko twobandanya. Twahereje ku muvumo twasambuye uva ko kudakorera Imana uko bikwiye. Uwo twarawusambuye. Uyo muvumo utuma mu buzima bwacu haba ubukene, kuko n'Imana yabivuze ngo wa muvumo murawuvumwe kuko mwangunze. Iyo udakoreye Imana ukagunga Imana uba wikwegeye amakara mu byawe, ubukweza umuriro mu byukora, ubukweza umuvumo mu buzima bwawe. Uwo n'umuvumo uteye ubwoba. Imana yatuye n'akanwa kayo ikavuga ngo nimutakora ibi nzobavuma. Imana tugirire neza. Ibaze ko ubu turiko turagenda, iyo ijambo ry'Imana uryumvise si kuryumva gusa, bisaba kuryumvira, ukumvira ico rikubwiye. Wahora ubesha ntusubire kubesha, wahora wiba ntusubire kwiba, wahora utukana ntusubire gutukana, wahora ukora ibyaha bitandukanye ukabireka. Nico ijambo ry'Imana ridufasha, si kuryumva gusa ngo turisome mu bitabo gusa, oya nukumva ico ritubwiye tukagikora. Haleluya. Kabukeneye kuba mu mugisha. Murabona impamvu abazungu bana bateye imbere kandi batanasenga cyane. Ikintu ca mbere bakora gituma batera imbere, bakoresha ingufu zabo, inkomezi zabo cyane, barakora cyane. Haleluya. Barakora cyane, bakora ijoro n'umurango. Baramaze no gutera imbere, barubatse ibintu bikomeye, ariko usanga bakora ijoro n'umurango. Ijoro n'umurango ntushobora guhezagirwa, ntushobora no reka nababwire, naho no kwatura k'amafaranga. Havuze ngo Imana iraguhaye amafaranga yo gusanga ujyana, ni miracle. Birashoboka ko gukora ico gitangaza nkuko yagikoreye uriya mudamu, ariko ico gitangaza ntigihoraho. Niyo mpamvu yacimuha akazi. Nazo kwamaronka abantu bamurungikira muri rimikashi buri munsi. Bisaba rero ko akora kugira ngo Imana iziraca mu nzira y'akazi. Imana ikuvuze ko ibikomeye nawe bisaba yuko ukora cyane. Haleluya. Imana ikubwiye ngo uri ku muvumo w'ubunebwe. Rega ubunebwe nabwo n'umuvumo. Kugira ngo ukuveko bisaba ko haguruka ugakora. Paulo yavuze ngo ncumukurisha amaboko yanje muri jo n'umurango kugira ngo singira ico nkena mu bimbeshaho. Yarigisha ariko hakagira n'uwundi mwanya wo kugira ico akoze, kujisha amahema. Haleluya. Niba dukeneye kuva mu muvumo w'ubukene bidusaba gukora. Amen. Gukora cyane.
ugira umwanya w'amasengesho ariko ugire n'umwanya wo gukora. Haleluya. Taruko uzoba mu buzima wuzure mwemu yera uvugishwe mu ndimi, ariko ugeze muhira uvuye mu ndimi inzara uzoyibwira ngo nako ndavuga mu ndimi, inzu bakwirukanye uzovuga ngo nako ndavugishwa mu ndimi. Hari umwanya wo kuvuga mu ndimi, ariko hakaba n'umwanya wo gutamira. Hari umwanya wo kujya ibyakozwe n'intumwa n'umwanya wo kujya ibyakozwe n'isuka. Aka ntabwo mukumvise. Hari umwanya w'ibyakozwe n'intumwa, ariko hakaba n'umwanya w'ibyakozwe n'isuka. Ibyo rero biva mu gukora cyane. Haleluya. Abashinwa nta myaka irenga nka 40 gutyo cyangwa nka 50 bamaze barabakene bo hasi baciriritse barimisha isuka, ariko uyu munsi bageze ku rwego rukomeye bakora cyane. Imana ibaha umwete wo gukora cyane. Iki gihugu n'abandi bazogikomeza gifise amasezerano akomeye, ariko kugira ngo kiyagereko bisaba abantu bahaguruka bagakora cyane, kandi akarorero gakwiye kugaragarira mu bantu b'Imana. Muzogende muri biriya bihugu biteye imbere by'Abarabu byinshi, nta myaka myinshi bimaze bivuye mu bukene. Haleluya. Ziyo zose mubona za Singapore, ziya za Dubai, biriya bihugu za Qatar, biriya bihugu barabakene bo hasi. Imana ibayishurira ubutunzi buri mu butaka. Nami ndasoma haraheze nk'imyaka 50 Qatar, abantu baba muri Qatar bari batunzwe no kuroba, kandi uburovyi bwa bundi busanzwe buciriritse, ariko bamaze kumenya ubutunzi Imana yashize mu gihugu cyabo barahaguruka barakora. Haleluya. Kandi barazi ko ubutunzi buri muri ico gihugu, petrole bafise na gaze, ntabwo izogumaho, ntabwo izokwamaho, izohera. Rero baguye ibitekerezo. Qatar igeze ku rugezo ishobora kuza nko mu Burundi ikagura imisozi amatongo, kugira ngo igihugu cyabo nica petroli niyahera bazotungwe n'ubutaka baguze mu bindi bihugu. Haleluya. Bashobora kugenda nko muri Australia bakagura imirima, ugasanga nk'umuntu afise nk'umurima ungana n'igihugu cy'u Burundi cyose. Bibaho ni Buraya muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere, aho umuntu ashobora kugira umurima ungana n'igihugu cyacu cyose cy'u Burundi. Bakakubaza ati ukeneye ko tukugurira uyu murima angahe? Ugaca babwira ati nkeneye 1,500,000. Bagaca bagwiza 5. Bagaca bakugwiriza 5. Barabwira ngo tugwijije 10 nayo wari ukeneye. Wo kwanka bagaca bakugurira. Ubu amatongo yo muri Australia bayamaze, imirima yo muri Australia bayimaze, kandi ubwo butunzi bwabo bw'ico gihugu cya Australia baguma basomba, afise indege iguma isomba ubutunzi bwabo, baja guhunika, baja kubika, baja gushaka mu mastoke, kugira ngo petrole niyahera baze bashobore kubaho atakibazo bafise. Bashizwe ubutunzi bwabo mu bintu byose, muri tekinoloji, mu mashure, bafise amashuri akomeye, bafise ibintu byose bikomeye. Bana mu bijanye no kumenyesha amakuru, barafise amaradiyo n'amateleviziyo akomeye. Baragenda kuri za BBC na za France 24, babonye abajournaliste bakomeye b'incabwenge. Journaliste bakamugura, bakamubwira ngo dukeneye uza gukora kuri radio yacu, tubwira umushahara uhembwa. Akavuga ati nahembwa $10 10,000. Bagacanga ati tuzoguhemba 100,000. Twigisha abana bawe kwabure, ubeho mu nzu ya gusa, wowe reka kugenda. Rero ziriya radio za CNN, ijya radio y'Abarabu bayita gute, ijya televiziyo y'Abarabu bayita gute, ni CNN y'Abanyamerika, sindayibuka neza izina ryayo. Ifise abajournaliste bakomeye cyane, kubera ko bagenda bakagura abanyamakuru bakomeye muri ajya amateleviziyo n'amaradio akomeye kwisi,
bakabaha ubutunzi kuko barabufise. Igituma babikora ni giki? Nukugira ngo bibikemo inkomezi kugira ngo ejo inzara niza mu gihugu cyabo mu mpande zose bazobe bikwije. Amen. Natwe nk'abana b'Imana dukwiye kwibikamo imbaraga, twibikemo ubushobozi. Bibiliya avuga ngo ewe wa munyarutewe, genda wigire ku kimonyo uca ubwenge, ngo nagakoko gatoya ngo ariko kiziganiriza ibyo kurya byako byo muci. Haleluya. Kazi gukora mu gihe cy'imvura. Iyo imvura ikiragwa, iyo ibyimburwa bihari, karabika ibyo kurya bizogatunga mu gihe ciki, kuko kafise ingomezi nke ntigashobora kwihanganira kubaho kuzuba, gaca kamanuka ikuzimu. Kuko kadashobora no kurondera mu gihe cy'izuba, gaca karondera mu gihe cy'imvura. Haleluya. Ubu ni igihe cy'umwidegemvyo wo gusenga, ubu ni igihe cy'umwidegemvyo wo kurondera Imana, ariko uyu mwidegemvyo dukwiye kuwubyaza umusaruro. Haleluya. Umuntu azonanirwa gukorera Imana mu Burundi azoba yinaniwe. Birashoboka gukorera Imana, ariko ukwiye kubibyaza umusaruro. Ibintu birahinduka, ibihe birahinduka. Rero ubibyaza umusaruro. Tubahamagariye gusenga, ubibyaza umusaruro, usenga Imana. Nimba dufise abaturongoye batwemerera gusenga, tubibyaza umusaruro. Haleluya. Tubikore. Umuvumo w'ubukene usamburwa no gukora. Naho novugishwa nkamanura amabuye nkagira gute, igitangaza gishobora kuba, ariko igitangaza ntigihoraho. Ntigihoraho buri munsi. Abisirayeli bageze i Kanani ntabwo basubiye kujya manu. Binjiye gusa i Kanani bagakandagiza ibirenge mu gihugu cy'i Kanani, bajya butse Yorodani, manu yaciye ihera, amazi avuye mu ibuye yaciye ahagarara kugira ngo bajye ibyo babiriye ihasha. Ni wakora ndatwebwe Imana izihezagira ibyo ukora. Ni wadandaza uze wunguke, ni warima uze wimbure byinshi. Ariko umunebwe yamana ishari. Umunebwe yamana ishari, ukagira ishara barondeye ngo basigaye bishima ngo yego ko hano yambonye, yagiye kubonye ngo ari kana abona ko twagendanye ni mukiri kuri ravimwe. Aha. Ngo ariko nibagiye ko twasenganye ngo twamaranye iminsi 3 ku karago. Yego mwaramaranye iminsi 3 ku karago, ariko iyo minsi yo kuba ku karago, iyo avuye ku karago yaca akoresha imbaraga, agakoresha inkomezi. Nawe uzunguruka ivyumba byose byo muri Bujumbura, kimwe kivamu ja mu kindi, amasengesho y'iminsi 3 ngaheze, ubugiye mu iminsi 3 ya indwi yose gahera wizungurukako, imuzu zizoguhererako, bakwirukane mu nzu kandi uvugisha ukerekwa. Imana ihezagira ibikorwa byanyu mu izina rya Yesu. Ibikorwa by'amaboko yacu ndizotuma dutera imbere. Urushengero rwubatswe n'amasengesho. Aha. Rwubatswe n'amafaranga. Senga cyane turabe podium uko yo kwiyimura ngaha, yimukire hajya hepfo. Ariko amafaranga dukeneye ubunyene twoyimurira hajya hepfo. Senga uvugishwe mu ndimi, iyi podium iduge gatoya turabe. Ariko amafaranga arayiduza. Mwanya uranje reka nigire kandi kamwe gusa. Mwanya uraheze. Yes ashimwe. Hari umuvumo abantu babayemwo kandi batazi ko ari umuvumo cyangwa ari umuvumo. Karande mbi ikurikiranya abantu, umuvumo wo kubahuka abakozi b'Imana abasizwe. Amen. N'umuvumo mubi.
nimba ukeneye guhezagirwa, reka ndakubaze, ubu uje ngo ndagusengere ntiwemera amavuta yanje, iryo sengesho senze ryokora? Ntibishoboka. Ukeneye ko uba mu mavuta y'umukozi w'Imana runaka, wemera amavuta yiwe. Iki kintu cyitwa kubaha amavuta, kubaha abasizwe, rimwe na rimwe hari igihe abantu bagifata ibintu bisanzwe, ugasanga umuntu uri ahantu uricaye, mwicaye muri batatu muri bane, muri ko muravuga umukozi w'Imana runaka ngo ujye ameze uku, mukamucira imanza, mukamuminimiza, kandi ntanabumve ntanababone. Imana yiwe ibihagararanye namwe. Haleluya. Kubaha amavuta, kubaha basizwe, icyo ni ikintu gikomeye. Sindiko ndabivuga ngo munyubahe, ndazi ko musanzwe munyubaha, ariko nimukwiye kubaha jewe jenyene. Haleluya. Kandi ibindi ko ndavuga biriko biragenda hirya no hino, hari n'abandi bazovyumva. Nimba dukeneye ko abantu baba mu mugisha bahezagirwa baroranirwa, babe muri iki kintu cyo kubaha abakozi b'Imana. Ntugapfe kuvuga umukozi w'Imana uko wiyumviye, ngo ni kubera ko muzinanye, ngo ni kubera yuko mungana cyangwa umusumvye imyaka. Sinzi umuntu umwe nigeze kumva bavuga ngo ujya pasiteri, ngo ujya ngana n'abana banje, ngana n'abana bawe, wowe niwe wamenye. Haleluya. Maze kwitwa uwarobanujwe amavuta nkagushigwa imbere, ukwiriye kubaha amavuta yanje, kuko aya mavuta Imana yamaye yoshobora kukwimuraho ububa, akakwimurira mu kindi kibanza cyiza, yo gukura ngaha muri Afrika akakucana i Burayi. Ntabwo munyumvise. Kubaha amavuta usizala, ntugapfe gufata nabi abakozi b'Imana basizwe. Bibiliya iratubwira umuntu yitwa Aroni na Miriyamu bavukana na Mose. Haleluya. Kandi bari bakuru biwe, ariko Imana irabarengana, ija kurobanura Mose babona. Ntiyababona, yarabarenganye, ija kurobanura Mose mutoya wabo. Mose araza avuye mu butayu yavuganye n'Imana, bamuheruka ari Mose wa wundi wa kera, ariko baza guhura, amateka yarahindutse. Nimba Imana yarakurobanuye utandukanye n'abandi. Nimba uri umukozi w'Imana, iyo tuvuze umukozi w'Imana arige mwumva abapasiteri gusa, nawe uri umukozi w'Imana. Umuntu azopfa kukuvogera warasizwe n'Imana, wuzuye imbaraga z'Imana, akakurabira mu bugufi bwawe, akakurebera mu myaka yawe, kandi hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Ndakurahira mu ruta. Haleluya. Uramuruta, uri hejuru cyane, uri kuri level yo hejuru. Baramubona baza wacari Mose, yacari Mose wa wundi. Bibiliya iravuga ngo Imana yari yabwiye Mose ngo mpinduye Aroni amere nk'akanwa kawe. Ikintu cyose uzovuga, kubera ko wowe utazi kuvuga neza, bikugora mu mvugo, ikintu cyose uzokwiyumvira kuvuga, Aroni azoba yacumvise. Ukididinganya gusa azoca avuga ibyo wari ukeneye kuvuga. Aroni tumugereranya na mwemu w'Imana. Haleluya. Iyo ufise mwemu w'Imana, nico wavuze nabi araza akakigorora. Shobora kuba mpagaze hano hakaba ari ikintu ntavuze uko nashaka kukivuga, ariko mwemu w'Imana akakigorora, akagikatakata, agashika naringiye kuvuga ibigoramye, akabigorora bikaza kubashikira bigororotse. Mwemu w'Imana aratumenyera ibyo dukeneye. Narababwiye mwemu ameze nk'umusumyi w'urusaku, akora muri perereza ry'Imana. Haleluya. Yama imbere y'Imana, yama mu mutima w'Imana. Iyo Imana yumviye kutugirira neza, iyo Imana iteguye ibyiza, mwemu w'Imana araza akabitumenyesha. Katubati Imana yateguye kubagirira ibi mwitegure. Haleluya. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu, mu nzu y'Imana hakwiriye kuba impano z'Imana, hakwiye kuba ingabire z'Imana, kuko mwemu yera arashobora kutuzanira message
ikabura hishikira kubera ko yabuze itwiyo, yabuze ahantu yinjirana kugira ngo ishikire abantu. Imana isuka impano mu ishengero mu izina rya Yesu. Ariko izo nazo hari igihe ziza zikaba ikibazo. Umuntu yaronka impano akaca yumva ko yabaye igitangaza. Wabaye igitangaza uri umuntu asanzwe, Imana gusa yakwitije. Ugira ngo kuba mpagaze imbere yawe nuko nzi kuvuga cyane gusumbya mwebwe. Hari n'abandi boza hagarara ngaha bakavuga ibirenze ibyo mvuga. Imana mwaka kanya yanyitije. Kuba Imana yaramaye kubahagarara imbere nuko n'igitangaza kubarusha, nuko nize menshi kubarusha, nuko Imana yanyitije. Iyitije jewe namwe yobitiza ikabakoresha. Imana nibikwizigiye ikaguha ingabire, ikaguha impano, niyo gufasha umurimo w'Imana, niyo kugira ngo igikorwa cy'Imana gikomere, siyo kwigira igitangaza. Nibi bintu ubona abakozi b'Imana uyu munsi, Imana imuha impano gatoya akigira igitangaza. Militi protocol, militi kubona umuntu afise icubahiro kirenze uwamuhamagaye. Haleluya. Ndio ko impression abantu. Kakwezi uyu muntu kutera ubwoba kubera impano ingabire Imana yagushizemo, Imana yo igukuramo ikayicomora ikayiha mugenza, ariko usigara uri fake nk'abandi bose. Haleluya. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza aho hanze mubona butukishwa, jambo ry'Imana riratukishijwe nabo rihesheje agaciro. Imana tugirire neza. Gusanga umuntu yizamuye yidugije. Aroni na Miriyamu babwira Mose, turakuzi ntuze kudusuzugura ngaha, turakuzi wewe uze kutwumva Imana ngo yavuze. Twebwe Imana niyo tubwira natwe yavuganye nawe iki, twebwe niyo tuvugisha. Aroni yari umuherezi mukuru, Miriyamu akaba shefu w'abaririmbyi, yari umuntu akomeye, yari afise impano z'Imana zikomeye. Ariko Imana irabahamagara Miriyamu na Aroni, irababwira ngo nimuze tubonanire mu ihema. Baraza, irababaza ti wewe Aroni na Miriyamu, muri mwebwe iyo nkeneye kuvugana namwe tuvugana ryari? Baravuga ngo tuvugana iyo dusinziriye, niho twiyereka mu nzozi. Haleluya. Irababwira ati mwebwe tuvugana mwapfuye, ariko Mose umusabyi wanje we tuvugana imbona nkubone, kuko ayoboka mu rugo rwanje. Mwamuhangaye. Haleluya. Akivuga iryo jambo ako kanya, Imana ikibabwira iryo jambo, uwo mwanya Miriyamu asesa imibembe. Haleluya. Kubwo kubahiriza amavuta, Aroni yarasheshe imibembe. Munkurikirane, Aroni hari imibembe yagize. Aroni Imana yarubahirije, naho yari yacumuye yarubahirije amavuta yiwe. Naho umukozi w'Imana byamugoye, ntukamuvuge nabi, genda umusengera imbere y'Imana, kuko afise ahantu bahurira n'Imana wewe utazi, kuko abo bahuriye n'Imana wewe ntabwo hazi. Ugapfa kumufata uko wiboneye. Aroni asesa imibembe, Miriyamu soni, ariko Aroni nta mubembe yigeze agira ako kanya kubera impamvu yawe. Aroni yari umuherezi mukuru. Imana iravuga ngo naho yacumuye amavuta yiwe ndacayubahirije, sinomusuzuguriza imbere y'abantu, sinomumaramariza imbere y'ishengero, amavuta yiwe ndayubahirije kakanya. Hari ukuntu Imana ivuga, ushobora kubaza ati nujya muntu ukora ko tumubona ari mu mafuti, ari mu manyanga, kubera iki ibi bintu Imana yabyihojeje yabiretse, yabaye imuretse. Wewe birekane n'Imana y'ugusa umusengere, benabo Bibiliya ivuga ngo bazotemwa nk'ubwatsi. Hari n'igihe Imana ibimura ntibamenye ko Imana yabimuye, ikabarekera kuri level, kuri titre, ariko itakiri kumwe nabo. Haleluya. Ikabarekera kuba apotre n'ubupasteri n'ubwarimu n'ubudiyakoni n'ibindi, ariko itakiri kumwe nabo, yaramaze kuvana nabo.
ariko kugira ngo igihugu cy'Imana kibe kirabandanye, igihe Imana yirukana Sawuli ikamukurako amavuta, yacyareka kuba umwami? Ni munyishuri, yacyareka kuba umwami? Yagumye ari umwami ariko atakigira amavuta. Hari abantu twibaza nk'abahambaye ariko mu rwego rwo hejuru rwo mu buryo bw'imwemo batakiri kuri level Imana yifuza. Haleluya. Imana ijana Dawidi imujana ibwami kugira ngo aje kwiga iby'ubwami, iramureka amara imyaka itari mike ari bwami, ariko Imana ikamutraininga, Imana ikiramwigisha. Haleluya. Imana ikeneye kukwigisha. Hari n'igihe ikujana ku muntu agoye, ikakujana ku muyobozi ubona agoye, ikakubwira ngo guma ngaha wigire kuri we. Imana ikakwigisha iciye muri we kandi itakimwemera. Haleluya. Ukabona ishengero ngo ririmo pasiteri, mugabo pasiteri atariwe pasiteri wanyu, hariho pasiteri waryo mwibanga. Haleluya. Imana turinde iyo myuka. Icyo Imana yaguhamagariye gukora ugikore neza, uzutange raporo imbere y'Imana, uvuge ngo data, igikorwa wampaye ndagisozereye neza. Yesu yaravuze ngo data, aba wampaye nta numwe nazimije uretse wa mwana wo kuranduka, ariko abandi ngaba ndabaguhaye. Bwana asifiwe. Misiyo ya Yesu ni yari yo kugira ishengero ry'abantu ibihumbi. Misiyo ya Yesu yari yo gutraininga intumwa 12. Misiyo ya Yesu ni yari yo kurambira mu isi kwamara imyaka myinshi, ariko misiyo ya Yesu yari yo guciraho urufatiro. Unashobora kwibaza ngo ngiye ku Imana impamagaye muri iyi myaka nshaje bimeze gute, kuko itampamagaye muri iriya myaka ngiri muto. Ishobora kuba yaguhamagaye mu myaka kugira ngo ikorere imyaka 2 gusa cyangwa imyaka 3 gusa, uciye urufatiro rw'ibintu runaka kugira ngo ejo abushizeho urufatiro baze babana. Haleluya. Umukozi w'Imana umwe yigeze kumbaza, yari umukozi w'Imana kandi by'ukuri akomeye, arambaza ati kubera iki ishengero ryanje nguma mbona yandi mashengero yari yatangwa ama eglise yabo agiyitirira? Ndamubwira ati bitwaye iki? Ahubwo nibakomeze cyane, bariko baragwiza, bariko barageza iyerekwa ryawe kuri, batakugishije inama. Erega ari abantu bagukorera publicity batakugishije inama, Imana ikabakoresha bakakuvugira. N'abakuvuga nabi nabo nyene ni ibikoresho by'Imana, ntubanke. Hari ahantu udashobora kugera Imana idahagurukije bakuvuga nabi, kuko ikinyoma kirihuta gusumba ukuri. Bakakuvuga nabi kugira ngo izina ryawe ribanze rimenyekane, bakagucafuza muri quartier yose kakumenya ku kibi, ariko irindirije umunsi umwe izogaragaza ukuri, ikerekana icuri, ariko bamaze kukumenya ikavyemera. Bagagushira ku marezo sosio, bakagushira hirya no hino ku maradi, bakakuvuga bakuvuga ikibi, ariko ari Imana ikira bikora kugira ngo uve mu kinyegero, uve ahantu nyegeye. Imana ibagirire neza. Muba abakozi b'Imana, mubakunde. Ukeneye ko uba mu mavuta y'umukozi w'Imana, uramukunda, ukamwumvira, ukamukorera. Akamura kumvise, uramukunda, ukamwumvira, ukamukorera. Elisa kugira ngo aronke amavuta ya Eliya yaramwumvira akamukorera, yari umuboyi wiwe. Haleluya. Imisi Elisa yamaranye na Eliya. Mwigeze mwumva Elisa hanura avugishwa, avuga ubutumwa? Imisi yose bamaranye yari umukozi, ariko iri jambo ryitwa kuba umukozi rirananiye abantu. Kugira ngo ube umukozi w'Imana utegereza kubanza kuba umukozi w'umuntu. Ukeneye kugendera amavuta yanje, reka mvuga aka kantu, utegereza kubanza kuba umukozi wanje. Ikinacho ntabwo mucumba. Amavuta temba ava hejuru, kugira ngo amavuta ndayagusuke ko ndaguhesha umugisha. Reka nababwira icyatumye Yakobo aronka umugisha naho yawurose mu buryo butari bwo. Bibi tugira ngo Yakobo
yaba mu mahema, ngo ariko Esawu yari umuhigi, yabana na nyina mu ihema, yaba hafi ya nyina. Nyina yumva asavuganye na Esawu, aramubwira ngo ejo genda ugihiga unzanire inyama nkunda uzintekere ndazige hama ndaguhezagira. Kubera ko Yakobo yari kumwe na nyina, nyina aramubwira ngo mwana, numvise amakuru, ukeneye kumenya amakuru y'umukozi w'Imana ngo aguheshe umugisha, uba hafi yiwe. Ariko ikibazo cyabaye mu madini muri iki gihe, abantu bashaka kuzamuka igihe kitaragera, abantu bagashaka kwinjira mu bihe igihe kitaragera. Kubera ko umukozi w'Imana yakwizeye akaguha igicaniro umunsi umwe ugaca wigira igitangaza, yakwizeye akaguha igicaniro, ukwiriye kubw'umwubaha naho ukoresha, kuko birashoboka, kuko ushobora kuvyara umwana agakoreshwa kundusha. Birashoboka abakozi b'Imana kushobora kuvyara umwana akaba mu mpano zikomeye kukurusha, so wawe akiriho naho woduga ku bicu, menye kugumura umwana. Ikintu kiteye ingorane, niyo mpamvu ubona abantu benshi baduka akaja kugira eglise atagira umuherekeza, utagira ukuvyaye, ukiyadukiza, umuntu akiyadukiza ngo ndi pasteur. Kubera iki? Yanse kugendera mu mavuta no guca bugufi. Ukabona umuntu ari yadukije ngo ndi apotre, ngo ndi prophète. Ukuye nta muntu numwe yivyara. Haleluya. Sanga umuntu ariko arakora nabi ibintu bimuhesha umuvumo mu gishingo cyo kumuhesha umugisha. Amen. Haleluya. Namaze imyaka 10 n'ingahe 13 ndi munsi y'amavuta, ndi umwigisha, kandi ishengero rigafashwa pe, ishengero rigahezagira, ndi munsi y'amavuta. Uti wabimenya gute? Erega iyo ishengero ryafashijwe urabimenya, niyo litafashijwe urabimenya. Ariko nari munsi y'amavuta imyaka 10 dutanguye repentance, akabyo kandi agasubiremo, dutanguye repentance mu 2010. Umuntu umwe yaraje arambwira ngo baguhaye iki? Bamaye iki? Nari nagiye kurondera iki? Nari wowe uzi ko nari nagiye kurondera iki? Ico wewe wibaza ko nari nagiye kurondera, kishobora kuba atari ico jewe nagiye guhiga. Umwaka urahera, imyaka 5, imyaka 10 biri munsi y'amavuta y'umuntu. Nkorera Imana nashobora no kuronka n'igihumbi ngo shobore kugura amazi. Nakorera Imana nkaheza imihogo yaturitse, nashobora kuronka n'igihumbi. Ariko nguma mu mavuta no kwihangana, ndavuga ngo ma singomba kwihuta n'igihe, igihe ndazi ko kitazonsiga. Ico ndemeye ntikizonsiga. Mugendere mu mavuta y'Imana, mugendere mu mavuta y'abakozi b'Imana. Imana ni muzoyibona igenda, muzoyibonera mu bo yasize, muzoyibonera mu bo yahamagaye. Akira bavyi rero abantu usanga bitwa n'abakozi b'Imana, bo ugasanga babayeho nk'imfuvyi. Haleluya. So umuntu ari mu kuzerera mu ruzerera witwa ngo umukozi, niyo ugize ikibazo nuronka ahantu uja kuruhukira, nuronka ahantu uronkera amahoro. Imana ibagirire neza. Aroni na Miriyamu Imana irabahana. Wa wundi nyene Mose umwe basuzugura, niwe yagarutse gutakambira Imana ngo Aroni mukure kico kibazo, Miriyamu mukure kico cago. Kubera iki? Kuko yari yarabisigiwe, Mose yari yarabisigiwe. Ibyo nkunda kubwira abantu b'Imana, mu nzu y'Imana turashobora kuhaba. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ushobora gusanga nk'abana b'abakozi b'Imana bahura n'imivumo yo guhangara ibintu byo mu nzu y'Imana bakabikoresha nabi, ngo ni vya papa, ngo ni papa, ngo siwe pastor w'urushenge.
mwana wanje azozana ivyo bintu n'inkoni kuko iyo yamamagaye siyo yamuhamagaye. Haleluya. Gusa muneka akora ibintu nabi ngo ni vya data ni vyaso. Shengero ni ryande ni rya Kristo, yubatse kuri Kristo, ni yubatse ku muntu. Kumusaga ntabwo hubatse kuri jewe, ndiko ndarengana, ndiko ndagenda, ndiko ndanasaza, ariko ishengero ni ry'Imana. Naho byonanira uno munsi muri mwebwe harimo abakozi Imana izohagurutse igakoresha, ariko nibizonananira, ariko ninzonasaza. Usanga bigira Imana ukamenga zokwamaho igihe cyose. Kora, Datani na Abiramu barubahutse amavuta ya Mose. Imana ihamagara Mose iramubwira ngo hamagara Kora na Datani na Abiramu baze. Haleluya. Ariyo umuntu ashobora kuba arumviza inyigisho ndiko ndigisha ati none hariho kutumvira muri ino shenge. Nimba hari abantu bumvira ni mwebwe, ariko igituma ndiko ndabaha izi nyigisho nukugira ngo je mutazogwa muri uno mutego Imana yampaye kuzibaha. Ejo nimuze mugwe mu mutego, si kubera ko mutanyumvira, si kubera ko mutankunda, ariko ni kugira ngo nimuzogwe muri uno mutego abandi baguyemo. Haleluya. Kora, Datani na Abiramu ngo bari abo mu muryango wa hafi kwa Mose. Baravuga ati uyu mugabo aratubesha, iminsi yose ngo Imana yambwiye, iminsi yose Imana yavuganye nanjye, twebwe nituvugisha, twebwe niyo tubwira, wewe kubwira nkande wewe. Haleluya. Hari ibyo yo kubwira n'ibyo utokubwira. Bamaze kuza Mose arabahamagara bagira ngo ahamagara ikoraniro ryose rya Isirayeli ngo umuntu wese ari ku ruhande rwa Kora na Datani na Abiramu naje ku ruhande rwabo. Uri ku ruhande rwanje nawe naza ku ruhande rwanje, kuko Imana igomba kwerekana abo yahamagaye n'abo itahamagaye. Igihe kirageze muri iki gihe Imana ngo yerekane abo yahamagaye n'abo itahamagaye. Tuko turavuga Yesu twese, twumva twese menga turaba Yesu, ariko muri iki gihe Imana igomba kwerekana abakozi bayo ukuri. Vuga Yesu ni benshi, abavuga Imana ni benshi, abahishurirwa ni benshi, abaprofete ni benshi, abapasiteri ni benshi. Umva muri abo benshi Imana irobanura mwabo ukuri, ibaguhishurire ugendane n'abantu bazima. Kora na Datani na Abiramu ngo baranka kuza, baguma ku mahema. Ngo Mose aravuga ijambo, aravuga ngo aba bagabo bagararije nibapfa urupfu abandi bantu bapfa, jewe Mose nzoba ntahamagawe n'Imana. Ngo Mose akiri ngaho, akiri karavuga, isi irasama, isi iraturika. Haleluya. Imana yagomba kubahisha Mose ngwisi nkuko urabona hano kuntu hameze, twobona hasamye ubutaka bugaca bumanuka, bukamanukana n'ibiri ngaha hejuru byose. Wejeje kubimanukana, podium igacusubira ikaba podium kwa kundi nyene. Kuru imva z'abakora na Badatani na Abiramu nta misaraba bazishizeko. N'uyu munsi ntiwobona ahantu imva baramanutse ngo gutaka kwabo kwabaye gutaka gukomeye, ariko baramanuka binjira kuzimu. Isira bamira kuko basuzuguye amavuta, basuzuguye umuntu yasizwe n'Imana. Ngo uyo munsi abantu bose bubaha Imana na Mose. Nimba hari abantu bagupinga batemera ko Imana yaguhamagaye, Imana ishire ikimenyetso, kuko yagishizeho mu gihe cya Kora na Datani na Abiramu, abantu bose bakamenya ko Imana yahamagaye Mose. Imana bagirire neza. Ngo bandangirize kuri aka kantu kamwe gusa. Umuvumo wo kurenga indahiro, kurenga indahiro cy'umuntu yarahiriye.
Zaburi 15 bere ku murongo wa mbere ninga ni murongo uriya murongo wanyu muvuga ngo kundanze amajambo ajya ku majambo ya mbere ku murongo wa mbere avuga ngo ninde azosembera mu nzu yawe Uwiteka. Bavuga amajambo menshi hariya hepfo ku murongo wo hasi haravuga ngo n'umuntu atirahuruza icyo yarahiriye naho cyo mugirira nabi ntirahuruza. Wanasifi naho cyo mugirira nabi yaramaze kurahira. Umusirikare nyamusirikare yinjiye mu gisirikare akarahira bakamuha nimero matrikire, iyo asanze bimeze nabi yo kwirahuruza ngo arabivuyemo. Iyo abivuyemo ahabwa ibihano, arafungwa, acibwa imyaka yo gufungwa. Kubera iki? Yirahuruje ku ndahiro. Abantu benshi bariko barava mu ndahiro barahiye imbere y'Imana. Wibuka ibintu wavuganye n'Imana, amasezerano mwagiranye, igihe ibintu byari bimeze nabi washizeho indahiro, ugasanga umuntu ibintu kubera ari mu bibazo, ari mu ngorane, ashizeho indahiro zizomuca n'agatwe ngo ni Imana yobikora. Nyakuntunga nayo ikabitunganya ikabikora, byamara gucamwe, byamara kugenda neza, ukibagira indahiro wagiranye n'Imana. Muri mwebwe n'abantu bafise indahiro barahiye imbere y'Imana, ariko uyu munsi zabananiye kuzihagararamo. Haleluya. Naho rambona sinzi nubuko bibaho hariya kumugina buriza ntaye zo kumugina bariko baraca imanza, bajya abantu babiri ko baraburana barahiza, umwe akarahira uwundi akarahira, mbere bakanashiraho n'amafaranga cyangwa ikindi kintu runaka, ninatsindwa ndarahiye kwibi nzobitanga, akashiraho indahiro runaka, sivyo? Agashiraho indahiro no mu isi y'umubiri, isi ifatika y'ibyo tubona ni ikintu gikomeye. Haleluya. Raba ko atandahiro warahiye uzifata izisanzwe mu Mana, ushiraho ibintu bitandukanye, urarahira uvuga ngo Mana iki ni wagikora nanjye nzokora iki. Upfa kurahira utabangije kwiyumvira. Nimba icyo warahiye utagishize mu ngiro, uri munsi y'umuvumo. Imana yambwiye ngo ndababwire muri mwebwe abantu benshi bari mu muvumo w'indahiro zabo. Nimuroranigwa, nimuhezagirwa, nimutera imbere bivanye n'umuvumo w'indahiro mwarahiye. Bibiliya iratwereka Abisirayeli bamaze kwinjira i Kanani bari kumwe na Yosuwa. Yosuwa amaze gusenyura Yeriko, binjiye mu gihugu cy'i Kanani, ngo abami abanyagibiyoni bagira inama, baravuga ngo aba Bisirayeli nitwoshobora kubahagarara imbere, reka tugenda twiyoberanye, twigira abantu bavuye kure, twambara ibirato bishaje, twambara n'impuzu zishaje, dufata n'imitsima imaze gusaza, imaze kugufira, tuyizane tuza kwa Yosuwa, tumubwire ko tuvuye mu gihugu cya kure, atwemerere kubana nawe amahoro. Haleluya. Muraza kubisoma muri Yosuwa igice, sigomba ko dusoma kubera umwanya, cy'icenda uhere nko ku murongo wa mbere umanuke ugeze nko ku murongo wa 18 ni gutyo. Uraza kwasanga ayo makuru yabo bantu baraba igibeyoni muri ico gihugu nyene, ariko ngo baragenda baca imigabo yo guhenda Abisirayeli. Yosuwa ngo n'abakuru b'ikoraniro bemezwa n'izo mpamba, ariko batabanjeje kugisha inama Imana, batabanjeje gusiguza Imana kugira ngo bamenye abo bantu abari bo. Haleluya.
ntugapfe kwifadikanya n'abandi bantu bose utazi. Haleluya. Narababwiye hano hari igihe ushobora gucanga business n'umuntu kubera ko ari umunyamuvumo, wewe wari umunyamugisha ugahita uruhomba. Imana iguhishurire abantu mugenda n'abaribo, Imana iguhishurire abo mukora n'abaribo. Niba ari abantu babi, Imana bakwereke. Abanyagibeyoni bahenda b'Isirayeli. Ari jambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo Imana ivuga kuri Isirayeli, iravuga ngo yewe Efurayimu mugire gute, ngo Efurayimu yivanze n'ayandi mahanga bimumara inkomezi atabizi, ngo adombaga ijimvi ntazi yuko ashaje. Abanyamahanga bamumaze imbaraga. Hari abantu bakumaze inkomezi, hari abantu bakumaze ubushobozi. Haleluya. Kwiriye kubamenya, kwiriye kubamenya. Ngo adombaga ijimvi ariko ntazi ko ashaje, ngo kubwo kwifadikanya n'abapagani, yifadikanije n'abanyamahanga. Imana ikurinde kugendana n'abanyamahanga, ikurinde kugendana n'abapagani, ikwiye kugendana n'abantu bazima. Iyo ugendanye n'umuntu muzima, nawe uba umuntu muzima. Iyo ugendanye n'imboregwa, wiba tuva babaye imboregwa. Iyo ugendanye n'umusambanyi, wiba tuva babaye umusambanyi. Ariko iyo ugendanye n'umukiranutsi, nawe wisanga wakiranutse. Imana ibaye kugendana n'abantu bazima. Tell hallelujah. Yosuwa ngo yemezwa n'izo mahamba ariko atagishije inama Imana. Kakupfa kwemera ibintu byose ubonye aho hanze. Ngo none ko numva avuga Imana, je numva avuga Yesu. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo muzobamenyera kubyo bama. Yuhuye n'abantu babi ukifadikanya nabi nabo ugira ibibazo. Hari umuntu umwe nigeze kumva bari kwamubaza abanyamakuru nabo nibitangaza ariko bacanganya umuntu. Uwo mupasiteri baramubaza ngo ariko byagenze gute kugira ngo ushobore kudivorsa uri umupasiteri, usambura urugo uri umupasiteri uri profete? Uzingene yababwiye ngo Bibiliya ivuga iki? Achaza kwishimikiza Bibiliya ngo Bibiliya ivuga ngo akubana n'umugore w'ingare ngo utuma mwishamba rya wenyene. Iyo abantu none ryavuze umugore n'umugabo ngo hako wobana n'umugore w'ingare ngo utuma uba wenyene, kubera ko vyamunaniye, kubera ko yananiwe no kwihangana, acagira amajambo yo kwishimikiza ngo utuma bamwishamba rya wenyene ngo akubana n'umugore w'ingare. Sha izo ni intege nke, ntubeshere ijambo ry'Imana. Haleluya. Abisirayeli ngo bemezwa n'izo mpamba batagishije inama. Ijambo shakamo nirivuga ngo bagirana amasezerano n'abanyamowabu n'abagibeyoni, bagirana amasezerano, barabasinyira kugira ngo baze bibanire. Haleluya. Kugira ngo baze bibanire ubuzima bwose ntazaga ico bagira, ngo barabasinyira. Bamaze kubasinyira haheze iminsi ngo Abisirayeli bagiye kuraho basanga n'abanyagibeyoni nyene babana. Barabaza ngo byagenze gute kugira ngo mutubeshe? Barababwira ngo twumvise amakuru yanyu, twumva nitwohangana ngo tugwane namwe. Rero niyo mpamvu twiyorobetse. Imana ikurinda biyorobetse. Hari umuntu ariko aranyumva. Imana ikurinda abantu baza kukwiyobeka ko kandi arabagomba kugusamburira. Umuntu ugasanga ahagarara ku majambo y'abantu nahagarare ku majambo yavuganye n'Imana. Haleluya. Bundi igikomeza urugo, twumvise umuntu yatubwiye ngo urugo nasanze atari ikintu coroshe. Impamvu akirurimo ni sezerano. Yibuka isezerano, yibuka indahiro yarahiye. Byanka byakunda no masenga amasahani
mugabo hasi imvamo. Haleluya. Jeri ikintu ndashobora kumva, bigenda gute ngo umuntu ave mu rugo aje kuvanga uwo bubakanye, ugenda uje kumuvanga, uje gusambana hanze, usize nta sezerano mufitanye? Haleluya. Umugore akasohoka ukagenda kurondera abandi bagabo hanze, umugabo agasohoka akaja kurondera abandi bagore hanze, nta sezerano. Ariko umuntu afise isezerano, iyo atewe n'iyo mpemu arayibwira ngo noba mpemukiye amaraso yanje, noba mpemukiye indahiro yanje. Ariko impamvu bishobora, nta sezerano. Haleluya. Umuntu akubahuka akaja mu hoteli agakura impuzu. Ariko reka ndababazi, abantu bibashobokera gute gusambana? Bishoboka gute? Jesi ndavyumva ngo satani niwe yanteye. Satani yaguteye urava muhira ugenda kurondera uyo muntu, biracoroshe twovuga ko aho satani yaguteye. Uragenda uramushikira, umujana mu hoteli, ukura ikote, ariko icyaha kiraho kike, ariko mana ikote urayikura ushira hajya, ukuramo ikravate, ukuramo ishati, ukuramo isengre, ukura sentire, ipantaro urayimanura, boka urayikura, utarumva ijwi ry'Imana rikwagiriza. Bigenda gute? Jesi jo kuvyumva ngo satani yangerageje. Oya, 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 si satani, ni wewe. Igari ibyaha byoroshe gukora. Icyaha cy'ubusambanyi ugasanga n'amarori, umuntu yambaye amarori, ugakura amarori ukayashira haki, ugakura ishapo ukayishira haki, ugakura ikote ukayishira haki, kravati ukayikuramo ugashira haki, ishati. Mwemu w'Imana ataravugana nawe, ahubwo ni wamwumviye wigize umugarariji. Kutumviye Imana nayize gukura ku ngo. Nuvuge ngo urumva ngo ibyumvikana. Umukobwa umwe ngo umusore yagiye umukobwa bari bakundanye, n'umukobwa akijijwe cyane, aramubwira ngo she unagomba kubwira ikintu ciza. Ati timayo makuru, nagomba nakubwira ikintu ciza, nifuza yuko turyamana no musi kandi ibintu byiza abantu bose bakunda. Atiki t-shirt ishingiye ukuntu ndagukunda, sinokwima ico kintu uvuze ko ari ciza abantu bose bakunda. Ikintu ibintu bose bemera bakomera amashi, ndakuvyemeye. Nari kureke tuze tugende muri hoteli y'irunaka, naco baragenda afata imodoka, umusore yarasi imodoka, burira imodoka, baragenda bageze nkajya kuri bata. Wa mukobwa abwira sheri we, sheri tihagarara, titugireki, tihagarara. Barururuka, bururutse nkajya kuri kioske. Umukobwa abwira umusore, tidukore bya bindi rero. Tiki tidukore bya bindi, tubikorere hano nyene. Tunene wavuze ko ari ibintu byiza abantu bose bakunda, none ibintu abantu bakunda twoja kubikora twinyegeje. Reka tubikorere abantu bose badukomera amashi, tubikorere hano. Wewe wavuze ko ari byiza, mwabakobwa mwe, Imana ibaha ubwenge mu izina rya Yesu, Imana ibaha ubwenge. Aramubwira toya, na hari byiza ntago tubikorera mu bantu. None byo bari bibi tukabikora twinyegeje. Reka tunezereza abantu bose, abantu badukomera amashi ko tuko turakora ibintu byiza. Uyo mukobwa Imana yamuhaye ihishurirwa. Ni wagera ahantu bikomeye udashobora kuronka igisubizo, mwebe w'Imana aguyerekwa, aguhishurirwa. Wa musore aramubwira ngo sheri uransinze, ndatsinzwe, mbaye umutsindwe imbere yawe. Acara
aramusengera aramubwira ngo kuva uyu munsi ibyo nisizosubira kubigusaba kugeza tubiherewe uburenganzira n'abakozi b'Imana. Kuva uyu munsi uyo musore acyarihana. Yari umupagani wo mu idini, yari umupagani wo mu ishengero, yari yaragushije abantu benshi, ariko igitondo kimwe agwa ku isimbo y'inuma. Agera ku mukobwa yasizwe. Urumva ariko wa mukobwa ngo yakugushije, uremera arazi ibera urategara arakwega ngo urumva ngo yangerageje. Emwe nawe ucu ngo yangerageje, yakugerageje, uremera ibere ararikora ko bimeze gute? Isezerano, uyu mukobwa yari yagiranye isezerano na Yesu, aravuga ngo sinshobora guhemukira umwami wanje, notuma mpemukira umugabo, mpemukira umugabo, akomemukira umucunguzi wawe. Ko wewe birakunaniye, isezerano wagiranye n'Imana rirakunaniye kubera ubuntu bwa feki, ubuntu bw'uburofa, ubuntu butagira epfo na ruguru. Nshiga mu mwaka w'8 narigeze kuyoberwa, nyobegwa jenyene ishure ryose abandi bose baramenya. Haleluya. Ugira se ngo ndari nayobewe ngo ni kwandika ijuju. Twari dufise abigisha batunaniza n'ibigirankana, hari abigisha b'ibipfu baratunaniza n'ibigirankana, akatuzanira ibintu tutigeze twiga kugira ngo umwaka ni wahera tuze tumurondere. Abantu barambwira, abandi banyeshuri twiyo twabigenjeje gutya, bose bari hari gutemuka hafi ishure ryose, twabigenjeje gutya. Rero nawe bigenze gutya, ndababwira ngo hari ikintu narahiye, naho congirira nabi sinzigera nirahuruza. Isezerano nagiranye n'Imana, nemera kuyoberwa. Ishure ryose ryarimo abana benshi barenga 70. Ndavuga atari ko kubera isezerano nasezeranye n'Imana, temeye kunanirwa nakundi umwaka ndananirwa ndataha. None sinayahejeje, ariko mw'abantu b'Imana sinayahejeje. Nyuma y'inzingu sinayahejeje. Ese hoho abayahejeje imbere yanje bakananga uyo mwaka, uyaza ngo niko bose bafise ubuzi. Bamwe bicaye muhira ni diplome y'ubusuma, amanota akuye mu busuma, biragoye. Nimena kubera iki? Hari ikibazo abantu turababona bari mu idini ariko badafise amasezerano n'Imana. Mwanyura heza, mwanyura giye. Bwana sifiwe. Twazamura ibiganza ku mwami wacu Yesu. Hari umuntu iri jambo rifashije ngo azamure ibiganza tele haleluya. Mbega uricyari muri yandahiro, uricyari muri yandahiro ya kera, uricyahagaze kwa kundi wari uhagaze mu mwaka wa 2010. Uko wari uhagaze mu mwaka wa 2015 niko ugihagaze. Bigenda gute ibibazo byabaye ibibazo? Iyo hemukiwe n'uwari kukugirira neza bigenda wifata gute? Haleluya. Amasezerano yahagazemo gute? Gukorera Imana uhagaze gute? Ibikorwa wahamagariwe gukora ubihagarizemo gute? Wari wararahira uvuga ngo naho bizogenda gute, hoba mu mvura, hoba kuzuba, hoba mu bukene, hoba mu butunzi, nakizonandukanya n'urukundo rw'Imana. None wewe usenga iyo bimeze neza gusa, ukorera Imana iyo bihagaze neza gusa, iyo wadutswe ko nakadenderezo ubihagararamwo gute? Haleluya. Nituzamura ibiganza ku mwami wacu Yesu dutele haleluya. Mukanya tugiye kuja ku meza y'umwami, ariko banza urabe mbega uhagaze gute mu buzima bwawe. Wopfuye umunsi, iyo upfe ejo haheze ubuzima bwawe buba bumeze gute?
uba wagiye he? uba waroye he? suzuma ingeso zawe, suzuma ibikorwa byawe, suzuma ubuzima bwawe. Oh haleluya. Petero aravuga ngo twakurikiye Imana tuzi, twagiranye amasezerano nayo, ntabwo twakurikiye imigani y'abantu, ariko twakurikiye Imana twizeye. Oh haleluya. Ntabwo yikurikira kuko bimeze neza gusa, iyo ubuzima bwahindutse ugumana nayo. Iyo ibintu biryoshye si uyikorera, iyo bipfuye bimeze nabi nuca ubipfa inyuma. Imana yambwiye ngo muri mwebwe harimo abantu bavuye mu masezerano. Imana iracari mu masezerano yayo, wewe niwe wayavuyemo. Imana ntiyigeze ihagarika isezerano ryayo, wewe niwe warivuyemo. Suzuma neza urabe, suzuma ingeso zawe urabe, suzuma inyifato yawe urabe, ibikorwa ukora bituma isezerano ryawe ribandanya. Haleluya. Imbusi nababwiye ubutumwa za haleluya na za amen atari nyinshi, ariko n'umuti. N'umuti. Imana iragomba kubashitsa mu masezerano yayo, ariko none namwe muri cyari mu masezerano. Imana yarabimbwiye hayeze imyaka 5, noneho mwavuganiye n'Imana niwe ugihagaze. Kwa gukiranuka warimo niko kirimo na bugingo n'ubu. Uko wagendana n'Imana kiriya gihe n'ubu niko kigendana nayo. Suzuma inyifato yawe. Amasengesho wasenga kiriya gihe niyo ugisenga uyu munsi. Imisi wisonzesha niyo ucisonzesha uyu munsi. Suzuma urabe ko abapagani batakumaza inkomezi, suzuma urabe ko abanyavyaha batakumaza inkomezi, abagibeyoni batakumaza imbaraga. Ngo abantu baja kubaza kubigira Yosuwa byagenze gute kugira ngo mwemere indahiro mutabanje gusiguza Imana. So aravuga ati nta kundi, twamaze kurahira, twemeye ko bazotubera baje, bazodukorera, kandi twamaze kuvyandika, twamaze kubisinya, ndishobora kubivamo. Ngo kugeza na bugingo n'ubu abagibeyoni n'umutego ku Bisirayeli. Ibintu wagiye uziguritsa, ibintu wagiye wanka kwihana. Nkababwira tuno muzi ndaza kwirigwa hano, muze kwitunganya, ukarindira abantu kababura. Ariko iyo ndababwiye ati muze ndabahesha umugisha, nari kuronka abona ukuntu ndabakira. Iyo ndababwiye ati iyi minsi 2 ni minsi yo kubahesha umugisha, ni minsi yo kubatura kijambo ry'umugisha, ntimwari kuza mwese. Bega kuva mu vyaha siko guheshwa umugisha gukwiriye. Hari abaje ariko haje bake. Ndaheba iminsi 2 nirigwa hano kugira ngo ndabakire ndabasengere, mwatura ibyaha byanyu mu bipfemo. Ariko byarabananiye kuza, Imana yarabagaye. Haleluya. Kubera kudaha Imana agaciro, ariko ugaha agaciro ibikorwa byawe ukora. Kubera iki mu nzu y'Imana wiyizira isaha wishakiye, ugashika mu nzu y'Imana saa 4, ariko mu kazi kawe saa 1 wageze. Saa 1 wageze mu kazi, ariko mu nzu y'Imana nta muntu numwe nkondana, nta muntu numwe anteba. Ariko reka ndakubwira, Imana yagiye yandika iminsi yose watonze mu nzu y'Imana n'amasaha watondeye. Saa 5 wagera mu nzu y'Imana saa 5, ukagera mu nzu y'Imana saa ngapi? Abaririmbyi bahejeje kuririmba, we nibikwerekeye ngumwanya wose nzagushikira mu nzu y'Imana. Ntabwo uri mu isezerano, ukimana utayiha agaciro, niko n'ibyawe itazobiha agaciro. Imana yambwiye ngo abantu benshi muri mwebwe mwaravuye mu masezerano. Ibyo mwavuganye n'Imana ibihe bikomeye, igihe wari mu ntambara zikomeye, wavuze ibintu byinshi imbere y'Imana, urambwira ngo urabwira Imana ngo Mana ibi nibi wabikora nanje nzokora ibi. Ariko benshi byarabananiye gushira mu ngiro. Imana yambwiye ngo ndababwire mwihane, ibabona ku muvumo, kandi ikintu cyose wasezeranye ugikore ugishitse. Shaka gusenga
ndumva nashaka kuvuga birebire cyane, mwabyumvise. Nibyaba ngombwa tuzogaruka kwa aya majambo mu gihe kiri imbere, ariko shaka nsengera umuntu yumva hari isezerano wari waragiranye n'Imana, wari warahanye isezerano n'Imana, bavuga ngo Mana mu ndwi nzisonzesha rimwe, bavugana n'Imana ati Mana mu kwezi nzisonzesha iminsi 2, Mana saa 6 y'ijoro nzohora nsenga mvugane nawe, urabisinyira, ugeze mu kibazo urasenga uvuga ngo Mana iki ni wakinkorera nanjye nzokora ibi, ariko byarakunaniye. Imana yambwiye ngo ndakubwiye wihana, iguhumugisha, shaka ndabasenge umuntu yumva ko isezerano yagiranye n'Imana rikaba ryaramunaniye gushitsa, apige makofi, apige magoti, apfuka, upige magoti, apfuka, tugusenge. Isezerano wagiranye n'Imana rikaba ryarakunaniye, pige magoti, pfukama imbere y'Imana uyibwire ngo Ma nabivuze nk'umuntu sinarinzi ivyo mvuze, ngo nivyagenda gucya Mana niwe ntabarukanyibuka kinanje nzokigukorera, ariko byarakunaniye. Ugikenye wari umusenza akomeye, ugifise ubukene, ariko Imana imaze kukugaburira, umaze kujya ugahaga, byarakunaniye kuba mu isezerano rya dopari aminia leteleboshikus. Ndashaka ndabasengere. Iyo ubundi nawe uri kurasenga, sengesho ryo kuririra Imana, sengesho ryo gutakambira Imana, usaba imbabazi Imana. Abantu ntibacihana, abantu ntibagica bugufi, abantu bavuga ngo vyararangiye, twaratsindanishirijwe, imbabazi twarazihawe tangu zamani kuva twakiriye Yesu, ariko guca bugufi buri munsi ngo baturi ibyaha. Saba imbabazi, tugiye gukora igikorwa gikomeye mu mwanya, ndakwinginze winginge Yesu akubonere mu mbabazi ziwe. Binteye ubwoba kuguhanga amaso, binteye ubwoba kuguhanga amaso, imbabazi zawe nizonteze kuraba, imbabazi zawe nizonteze kuraba. Binteye ubwoba kuguhanga amaso, binteye ubwoba kukuraba Mana, imbabazi zawe nizonteze kuraba, imbabazi zawe nizonteze kuraba. Mana mu izina rya Yesu ndasaba imbabazi umuntu wese ariko arakubwira aho yagize amasezerano ariko akaba yaramunaniye gushira mu bikorwa. Wabaye umuvumo, wabaye umuvumo ku buzima bwiwe. Mana ndamusabiye imbabazi, nawe aritakambiye, reka umugirire neza, reka umugirire neza, reka umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Urakoze Mana, ariko ni wowe kwisabira imbabazi, ariko ni wowe kwisabira imbabazi ukavugana akanwa kawe. Ukwihana nyako ni ukwihana k'umubabaro, ni ukwihana kw'agahinda, ukwihana ko kwicuza, ukwihana ko kwicuza. Wicuze, wicuze, wihane, ugira Imana ngo Mana babarira, 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 babarira. Yesu, Yesu Kristo, urakoze Mana we, urakoze kutanza imbabazi, urakoze ko wejeje ubwoko bwawe, urakoze Mana kubw'ubuntu bwawe, urakoze Mana kubw'urukundo rwawe. Turagushimiye, turakunezererewe, turaguhimbaje Mana, turakunezererewe, tugukomeye amashi menshi dushima izina ryawe kutugiriye neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Umuntu yumva ko ahembutse natere haleluya.
Imana iguhezagire. Yesu ashimwe. Imyanya y'amadeliverance, gusenga n'ibindi, dusengera abagwaye mu buryo butandukanye, turaza kubikora muri kirite ku mugoroba. Turaza kubikora muri kirite ku mugoroba, biza gushobokera bakagaruka. Turaza gusenga mu buryo bw'umwihariko. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwize azabona ayo masezerano. Isi yose ikavaho, zera uwize azabona. Amashimeshi kuri Yesu. Yesu ashimwe. Turarangije ikoraniro rya mbere. Umwanya tuca tuja ku ngaburo yera, ngaburo y'umwami. Ariko turabibutsa yuko ejo isaha 10 tuzotangura igikorane. Tufise iminsi 7 igikorane. Iminsi 5 ya mbere ibanza ni iminsi y'amadeliverance. Ejo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu ni iminsi 5 y'amadeliverance yo kubohoza abantu. Bwana sifiwe. Hanyuma iminsi 2 ya nyuma niyo gusozera igiterane. Imana ihabwe icubahiro.